bakunzi bahorikana TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenga. Ntawe usa nawe data, ntawe uringaniye nawe, ntawe ugira neza nk'ukugira neza, ntawe utabara nk'ukutabara. Uri humure ryacu, uragakiza kacu, uri byose muri byose. Nico gituma nk'abana ukunda mwami Imana tuvyukanye amashimwe mu mitima yacu ko nta kindi ukwiriye, nta n'ikindi ubereye gushimwa nabo baremye. Urakoze, icyubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe, ijambo rivuga ngo niba ushaka gukomerera mu bigeragezo izera umwami Yesu. Haleluya. Hungira kuri we. Nukuri azogukomeza muri ivyo bigeragezo, azogushoboza ubigendere hejuru. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya igice ca 40 turasoma kuva ku murongo wa 27 dushikane ku murongo wa 31. Yesaya 40 igice ca 27 dushikane ku murongo wa 31. Nigiki gituma uvuga yewe Yakobo ukiganyira yewe Isirayeli uti inzira yanje inyegejwe uhoraho, kandi uti ivyanje Imana iravyirengagiza. Ntiwari bwabimenye? Nturavyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntaho buserangurika. Niwe aho inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi. Imisore yodendebukirwa ikaruha, n'imisore ikibangutse yo kwicako igatemba. Ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Amen. Haleluya. Bantu b'Imana, iri ni ibanga rikomeye ryo kwizera uhoraho mu bigeragezo, ugahungira kuri ukizera ukimatanya nawe. Haleluya. Nta kintu na kimwe cyoshaka kukunyiganyiza uri mu kiganza ciwe. N'ijambo ry'Imana riratubwiye yumva ryariko ribaza abacitse intege, yihebye abihebuye, abazi ko ivyabo bitagikunda. Ngo ni giki gitumye uvuga yewe Yakobo ukiganyira yewe Isirayeli uti inzira zanje yanje inyegejwe uhoraho. Urumva? Kubera iki widoga? Kubera iki wihebuye? Kubera iki ucitse intege? Ingenda babwire. Iyo wihebuye uri kuranezereza Satani. Mwari mubizi? Iyo widoga, iyo wihevye, yo Satani aranezerwa cyane kuko ni cyabashaka. Abashaka ko abana b'Imana ducika intege, twihebe, twihebure, dusengesure, duse nabi, twame mu marira, nibyo abakeneye. Niwo munezero wiko, niwo mugambi we, nico cyamuzanye, yajigwe kubabaza abana b'Imana. Rero ntukibaze ngo kubera iki Imana ngiriye ibi. Imana ntavyo yakugiriye. Oya, Imana nta kibi na kimwe. Rimwe ndababwira, hari nibyo tubona kenshi tukibaza ngo ni bibi. Ariko imbere akaba ari yo nzira Imana yashatse gucamo kugira ngo ducikane mu masezerano. Ndakunda gutanga akarore kuri Yozefu. Yozefu abonye bene wabo bamugurishije. Nukuri wo biraba kandi ukanavyumvira. Wabona bamuhemukiye. Kandi cyane kugutandukanya n'abavyeyi bawe, gutandukanya n'abene wanyu, bakakugurisha ahantu utazi. Urumva cyari ikintu kibabaje, cyari ikintu giteye ubwoba. Aragenda agurishwa ahantu, abumuja waho hantu, muga kubera Imana bari kumwe. Kandi Yozefu, ariko ico duha umutima nk'uwa Yozefu. Wisengere nanje nisengere. Mana uduha umutima nk'uwari muri Yozefu. Yozefu ntiyigeze acika intege, ntiyigeze yiheba, ngo yaguma arindiriye.
aravuga ati Imana hari ico wambwiye, hari ico wavuze, ndagitegereje. Haleluya. Ngo mwami ndategereje gusingira ico wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanje urakwizera. Mwami ndategereje kwakira ico wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanje urakwizera. Ni kenshi Imana yavuze, ariko dukena kwizera, dukena kubihagararamo neza twihanganye. Haleluya. Yosefu aravuga ati jewe hari ico twavuganye, nico ntegereje gusa. Haleluya. Aragurishwa, muka Potifari aramugerageza, aramwankira. Ati sinshobora uhemukira databuja, kandi ngo mpenemukane ku Mana yanje, kuko iki nica we nturi umugore wanje. Amutwara umutamana wiwe, cyari cagira gikomeye, arafungwa. Afunzwe, murazi ko yarotoye inzozi z'abantu bakora ibwami, umwe akamurotorera ko azokicwa, uwundi azosubizwa mu kazi. Ngo basubiye mu kazi aranamutuma, aturambugira nararenganijwe, ariko ntacyo yavuze. Ariko umunsi Imana yabonye ko hageze ko Yosefu asohoka akajya mu gikorwa yamuteguriye, umunsi yarota. Haleluya. Kigeze arotesha umwami. Haleluya. Mana uri gitangaza. Arotesha umwami, wa muntu aribuka. Habuze umuntu n'umwe arotora inzozi, habura n'umwe. Wa muntu aribuka ati hari umuntu muri prison, naramwibagiye. Atariko ati ibyo yaturotoreye byose byarabaye. Baja kuzana Yosefu abagize iki? Yinjiye mu isezerano ryiwe. None mwumva intango itari mbi, ariko iherezo ni ryiza. Haleluya. Rero kenshi turababazwa n'inzira Imana iducishamo. Nagomba gutera intege umuntu ariko aca mu nzira ikwiramo abaza kumva acitse intege. Nagira nkubwire ngo komera nshuti ya data, niyo nyene Imana yatoye kugucishamo kugira ngo igushitse muri destiny yawe. Haleluya. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana ririko riravuga ati kubera kimucika intege, kubera kimwihebuye. Mu nzira yanje inyegejwe uhoraho, kandi uti ibyanje Imana yanje iravyirengagiza. Ntiwari bwabimenye, nturabyumva. Uhoraho ni Imana ihoraho. Haleluya. Imana ihoraho, Imana iri hejuru ya byose, Imana igangiye byose, Imana izi byose, Imana ibona byose, Imana yumvira bose cyarimo. Nta kintu na kimwe kiheshijwe mu maso y'Imana, nta kintu na kimwe kiba ku muntu yari bitazi, byose irabizi. Haleluya. Haleluya. Nta na kimwe itazi. Ngo Imana ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa kandi ntaruha. Urumva Imana ntidendebukirwa, Imana ntiruha gukora. Umva sinzigere no bisigura. Ngo ubwenge bwiwe ntaho buserangurika. Ubwenge bw'Imana, inzira z'Imana, imigambi y'Imana, we woyimenya. Nta numwe ayizi. Ikora ibyo ishaka, ikabikorera mu gihe igombera, kandi cya mu nzira ishaka. Wewe ntiwoyigendera inzira icamo. Niwe aho inkomezi abadendebukiwe. Mwumvise, iyo umuntu adendebukiye akayijya imbere, niyo imwuzuza akamusubizamo inkomezi, niyo imuhumuriza. Haleluya. Kandi utagira intege imwongeramwo inkomezi. Yo, haleluya. We warutsitse intege, we warudendebukiwe, wumvise ibanga aho riri, hungera kuri uyu mwami ugende umubwire. Haleluya. Yiteguye kuguha inkomezi, yiteguye kuguhagurutsa, agukomeze, ureke guhora wunamye. Haleluya. Ngo imisore yona dendebukirwa ikaruha, n'imisore ikibangutse yo kwicako igatemba.
ngo ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha bazodugisha amababa nk'inkukuma. Uriko murabyumva? Imisore itizeye Imana yo guca ikagenda, ndetse naho uhagaze imbere yawe akavuga ati no ntibishoboka ko mwoba ari mama wawe canke yoba ari mukuru wawe. Umva, abizeye Imana batizeye Imana n'ukuri ntibasa. Hari ubundi bwiza umuntu yambikwa, hari ikindi gikundiro kikubako. Imana igenda guhindura mushasha. Haleluya. ngo bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukigwe. Mwavyumvise? Abizeye Imana bagenda biyubura mu nkomezi nshasha nk'inkukuma. Inkukuma murazi ngene imeze mbega? Inkukuma ngo ishaje igenda ahantu ngo mu bibuye, ikagenda ikamaraho iminsi, ikobagura inzara zayo, kuko burya inzara zayo nizifatisha ikintu cyose. Ikagenda ikazikobagura zikavamo, ikarindira hakamera nshasha. Amababa yayo ikayahungura ikakira yandi mashasha, hanyuma ikaguruka hejuru gasubira kuba nshasha. Rero nabizeye Kristo, haleluya, bama biyubura mu nkomezi nshasha nk'inkukuma. Amen. Kubwiki? Kubw'imbaraga z'Imana itanga. Rero umuntu w'Imana, nagira nkubwira ibanga, ukaba uri mu bigeragezo, hungira kuri we wenyene. Niwe azotuma uguma uri mushasha, niwe azotuma udasa n'ibihurimo. Haleluya. Niwe wenyene azotuma usa n'ibihuta urimo. Urumva? Bakakubona uri umuhiwe kandi hari bikuzungurutsa, ariko wamenye ubitura. Haleluya. Ngo nimuzane imitwaro yanyu kuri jewe ndayikorera, wahama namwe ndabahereza ingata yanje haba ariyo mwikoreza nko kukuyanje hahutse. Rero umuntu w'Imana ndagukomeje. Haleluya. We wari wihebye, wari wicitse intege, ndagukomeje ngo turafise umwami uko biri kose. Haleluya. Turafise umukunzi adukunda kandi atubereye maso. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mbega urukundo rwawe n'ineza yawe ngo vyogereranywa n'iki? Mukunzi nkunda, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe Mwami. Ndagushimiye kuko wowe nta nari mwoteranya abana b'Imana ngo bateranirize ubusa. Ndabizi ko hari uriko arakura mwiciwe, komeza kuvomera imitima yose, hama icubahiro kikugarukire mu izina ry'umwami wacu Yesu. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.